Nimurane umukama. Ibyo dusoma mu Injili nyeranda yanditse Yohani. Mu gihe Yesu n'abigishwa biwe bariko barafungura, Yuda amaze gusohoka, Yesu yavuze ati: ubu umwana w'umuntu yaraninahajwe, vyongeye Imana yaraninahajwe muri we. Ko Imana yaninahajwe muri we, Imana nayo izomuninahaza muri yo, kandi n'ubu vuba iza kumuninahaza. Burabwanje n'akanya gato gusa tukimaranye, ndabahaye itegeko rishasha, ni iryo gukundana. Nk'uko nabakunze, nimukundane namwe. Urukundo muzokundana nirwo ruzorangira bose ko muri abigishwa banje. Ijambo ry'Imana. Bakristo mwese dusangiye ukwemera, tukaba dusangiye n'umuryango wa Ecclesia. Twashimye ko iyi misa y'uyu munsi w'umukama wa gatanu wa Pasika ihurirana n'iyatirwa mu busaseredoti by'abadiyakoni bacu Karaveri na Janvier, birabungere baheza bakabandanya inkuka y'imisa ca gisabisho gikuru, kuko abasaseredoti batabonetse inkuka y'imisa ntishoboka. Inkuka y'imisa rero nico gisabisho gikuru batuzimaniramwo ijambo ry'Imana, hanyuma bakatuzimaniramwo na Ukaristiya. Ngo muri no nkuka y'imisa y'uyu munsi, ijambo ry'Imana muraryumvise aho rishimikiye. Ijambo rikuru Imana yadutegekanirije niri ngo nimukundane nk'uko nabakunze, ngo kandi ico nico kizobaranga hose ko murabanje. Mwaba abakristu barayike bari ngaha, twaba abihebeye Imana canke abasaseredoti, ikituranga, ikibwirijwe kuturanga ko turaba Yezu Kristu niki batubariye: nimukundane nk'uko nabakunze, ngo nico kimenyetso kizobaranga. Aho niho twokwama turiko turagaruka kugira ngo twisuzume, tumenye yuko turaba Kristu by'ukuri, turi n'abatumwa ba Kristu by'ukuri. Muca mwumva ko iri jambo ari jambo ryerekeye rero zina mu Kristu wese, ariko ku buryo bwisobanuye
rikerekera abo bose baza baratorwa ngo baje imbere abandi mu bya Kristo, nk'uko kw'abadiyakoni b'uyu munsi bagira batigwe mw'ibanga ry'ubusaseredoti. Ngo nimukundane nk'uko nabakunze, ngo kandi ico nico kimenyetso kizobaranga ko muri abanje. Ni ijambo Yezu yavuze ku mugoroba wa kane mweranda, buca ababara agapfa. Rimeze rero nk'iragi Yezu yasigaranye abiwe, arico gituma ari ijambo dukwiye kwamiza kumuzirikanyi twebwe aba Kristo twese, tukagerageza kurigendera n'ubwubashi bwinshi, kumwe nyene k'umuntu yubaha kandi akubahiriza iragi ry'umuvyeyi. Iragi ni ikintu gikomeye cyane. Mu kuvuga iryo jambo ngo nimukundane nk'uko nanje nabakunze, Yezu yabanje kugabisha abigishwa biwe ati ngiryo ibwirizwa rishasha, ngo ngiryo ibwirizwa rishasha. Dutahure rero ko ari ibwirizwa rishasha, ntituhave rero twitiranya uru rukundo Yezu adusaba n'ubundi buryo bwose bwo gukunda, ngo ngiryo ibwirizwa rishasha. Mbega ribaye ibwirizwa rishasha gute ko twese tuzi abantu kuva kera bamye bakundana? Ubushasha bw'iryo bwirizwa buhagaze rero ku karanga k'ubwo rukundo Yezu yeretse bose atanumwe akuyemwo, kandi ashaka ko abiwe bokwerekana hose. Ntivyoroshe gutegera, n'abigishwa biwe ako karanga k'ubwo rukundo rugize ibwirizwa rishasha bagiye baragategera buke buke, basubije amaso inyuma, bakibuka igihe Yezu yavugiyemwo iryo jambo n'ivyahavuye bikurikira. Nk'uko mubizi, Yezu yari yavuze iryo jambo ahejeje koza ibirenga abigishwa biwe, agira ngo ahave amanikwa ku musaraba, kugira ngo arangure ubutumwa bwari bwamuzanye ku isi, ubutumwa bwo gucungura abantu bose ata n'umwe akumiriye. Niho yavugiye iryo jambo. Nico gituma tubwirizwa kumenya ubushasha rero bw'iryo bwirizwa, kuko rirafatanye n'ico kimenyetso yarahejeje kugira cyo kuva ku meza agakenyera uducocerwa, kugira ngo asukurire abo yari asanzwe abereye shebuja. Akaranga rero k'urwo rukundo nuko ari urukundo rutuma ubera umusuku uwukunda, urukundo rugutuma ubera umusuku uwukunda, mbere no kumwihebera ukamwihebera, kumwe k'umuvyeyi asukurira umwana akamwihebera. Kandi umuvyeyi ari wasanzwe aruta umwana, mugabo aritora umuvyeyi akaba ari wasukurira umwana wiwe kubera urukundo amufitiye. Muca mwumva ko urwo rukundo ari rushasha. Erega urukundo twebwe abantu dukunze kumenya ni rwa rundi rwa ndagukunda nkakanjamwo. Iyo rutabaye ubwo naho rukaba rumwe ngo rwamagiriranire, wasekurungurane rw'umugabo amwera uwundi kuzomumwa. Ubwo nirwo rukundo tumenyereye. Niko namwe n'urwo rukundo rurakenewe kugira ngo ubuzima mu mibano bushoboke. Habuze namwe n'urwo rukundo rwamagiriranire, rwasekurungurane, ibintu vyobura rwose. Rero urwo rugero rw'urwo rukundo rurakenewe nago nyene. Ariko murumvise ko Yezu atababwiye ngo nimurushirizeho, nimutere iyindi ntambwe kuri urwo rukundo. Yababwiye ati ni rushasha, ni rushasha muri byose. Rero uramutse ugarukirije kuri urwo rugero gusa, ntuburashikira ubushasha bw'urukundo rwa Yezu. Ico Yezu ashaka ni urukundo rusa n'urwo wenyene yatweretse ku musaraba, rwo gukorera abandi ukanabihebera ngo baronke iteka,
ukanabihebera kugira ngo bubahwe, ukabihebera kugira ngo babeho neza, utari kurirondera wewe nyene muri bo. Bakristo mwese bakunzi b'Imana, ubwo rukundo tworamuka turugendeye gotuma n'iyi si nshasha n'ijuru rishasha umutama Yohana tubariye bica vyururuka bikava mw'ijuru bigashika aho tubaye. Isi nshasha n'ijuru rishasha byoshobora kururuka bigashika aho tubaye mu gihe twoshira mu ngiro uru rukundo Yezu adusabye gukundana. Namwe nivyo mumaze kwibonera, ahari urukundo nyarwo niyo uhashitse wumva umengo ntiwohava, uca ubona ko byose umengo nibishasha biraryoshe, aho hantu haca haryoha kuba, kuko urukundo nirwo rutuma ibintu biryoha. Murarabe kandi nk'iyo uzimanwe n'umuntu mudashize hamwe, naho yo kwitera muziko akaguha ibinganiki ntibigushika ntibikuryohera. Ariko iyo ari umukunzi, naho yoguha amazi gusa ari amazi yonyene, ubona umengo akugiriye neza ibitaraboneka, ukanezerwa kuko hari urukundo. Urukundo nikirumara. None rero wa Kristo, nimushire mu ngo zanyu, mushire mu mibano yanyu, aho mugendera hose muhashire urukundo mwene ubwo Yezu atwigishije uyu munsi, kugira ngo ibintu bihinduke bibe bishasha, ubuzima bubaryohere aho mubaye, maze isi yacu itangure guhinduka ibisi nshasha, ibe nk'intango y'ijuru Imana yatwemereye, ijuru rimanuke kuri iyi si yacu kubera kugendera ubwo rukundo rwa Kristo. Ariko rero wa Kristo, ni mwame mubimenya, ukugerageza kugendera mwene ubwo rukundo si ibintu byoroshe namba, n'ubutumwa buhambaye. Bisa mbere nibi twumvise mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu gisomwa ca mbere, ubisangamwe ingorane nyinshi. Nico gituma Paulo na Baranaba baguma baza bararemesha abantu bari babaye abakristo, bakabasaba kugumya umutima w'ukwemera kwabo, bakanabagabisha ko bazobona ibibagora byinshi, mugabo bakabwirizwa kuguma basenga ngo baronke ubukomezi bw'Imana. Mbere bakanashinga n'inshingwa muryango muri ekleziya, kugira ngo naho boba basenze hanyuma bigasendwa, baronke abo birukira ngo babaremeshe mu buzima bwacu bw'ukwemera. Gusenga, kugumya ukwemera ubwa mbere na mbere, gukomera ku kwemera, ugusenga no guheza ugahanuza abakurambere mu kwemera, nivyo bidufasha kubandanya tugendera rero ubwo rukundo Yezu Kristo yashimye ko twokundana. Natwe rero iyo tugendeye mwene ubwo rukundo ntitugacika intege ngo nuko tubonye ibitugora. Hari nkaho ugomba kugirira neza umugenzi wawe nawe ukamengo ntaca bibonamwo, canke mbere n'ukukurya umutima ugasanga aciye kurya umutima. Ca wibuka ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rikubwiye riti ntucuheba, ahubwo rema, senga, hanuza abavyeyi muri ekleziya, maze ushobore gukurikiza akarorero ka Yezu, we yakunze gushika naho aho ikigongwe abariko baramubamba. Bavukanye ba diakoni Janvier na Claver, muramutse mwatigwa. Namwe ikizobaranga ko muri abatumwa ba Kristo, nuko mu buzima bwanyu bwa misi yose mu mibano muzorungikwamwo mwo kwitwararika kugendera ubwo rukundo Yezu yigishije abiwe. Iri jambo yaribarira abigishwa yagira rwarungike mu butumwa.
ni urukundo rero rubasaba kuva ku meza y'ubutware mugakenyera nka Yezu ngo musukurire abandi. Muzobasukurira mu kubamenyesha inkuru nziza ya Kristo, kuko ari yitanga umwizero udatetereza. Nico gituma ubutumwa bwa mbere bw'umusaseredoti ari ukwigisha ijambo ry'Imana. Muzobasukurira kandi mu kubatagatifuza n'amasakaramentu y'Ekleziya, cane cane isakaramentu ry'Ukaristiya bene isakaramentu ry'ikigongwe. Nanone mwabanje gutanga n'ayandi masakaramentu abashikana mu Bukristo. Byongeye muzobatagatifuza mu kwama mubegeraniriza mu bumwe bw'Ekleziya muryango, mwongera mubayobora ngo baze bashike mu bwami bw'ijuru. Kuko ico Imana izobabaza si ibyo nikurira mu mutwe, ni ibyo musanzwe namwe muzirikana. Ntizobabaza amashure mwubakishije uko angana canke amasengero, ntizonababaza igitigiri c'imisa mwahereje, izobabaza mbega mwashikanye bangahe mw'ijuru. Umusaseredoti ashinzwe gufasha abashinzwe gushika mw'ijuru, kuko twaremewe gusangira ubuhigwe n'Imana muremyi wacu. Umusaseredoti ico nico comurazi ishinga, n'ibindi byose yokora kandi nyene arabwirijwe kubikora, mugabo bikore bitumbereye ku bimenyetso bitanga umwizero, kugira ngo umuntu akomeze urugendo rwiwe rumushikana mw'ijuru. N'ubutumwa butoroshe, nk'uko mwabyumvise no mu gihe cya Pawulo na Baranaba byari bigoye. Mugabo muri kumwe n'Imana yabatoye, muzobushobora ubwo butumwa. Nimureme noneho turiko turabasabira, n'uyu munsi turiko turabasabira, n'ejo tuzobandanya tubasabira, igihugu c'Imana kizobandanya kibasabira ngo mweregwe nibanga, mwongere mwerere abo muzoshingwa. Imana rero tuyisabe ibaduhezagirire ihereze ko Bikira Mariya nawe umuvyeyi w'abasaseredoti yame ababera mu ngoro igihe cose. Amen.